ni nko gufata urushinge wabona urushinge ukagwizura mu gutwi urumva ko bibabaza deja umva ko bibabaza emera mugabo ukizibure umuhebe kadimbro jeje ka we love musica aya bativiro bariseresha kare bari we love music uyu munsi ni we love muzika numvaze sizuru bambwiye kare ngo yango ni we love music ngo ni we love music rero akayimbro ka we love music nizeye ko kamo karabashimisha muri ko muragira ibihe byiza n'abahungu ro babiri bariko bikwa neza sana muri industry bariko baso indimbo zimeze neza sana ziringo za JJ za kilometre akonda ubikira kimendo osima zoga muri no misi constant mazoga nuko Bujumbura ahiwacu mu Burundi umuziki usigaye uri ku rwego ruteye ubwoba cyane haguma soka ibirimbo by'ibihiti biryoshe vraiment ega urabona nke abadivero bafise ukuntu bitera indimbo zabo amazina ngo JJ ngo kilometre ngo malo n'ibindi like what twananize new voilà amazina y'ama new gusa like what twananizigane cacu koragaciyemwo ako kaya twifuriza ibihe byiza nose ko yadukurikirana kano kanya bari muri centre ville bari au nord de la capitale bari au sud bose tubabwiye ko twakunda sana Ikiganiro ni PM Show amaze kuvyumva ugikurikirana kuva imisi yose kuva ku munsi wa mbere ukagira ku munsi wa gatanu utanguye igihe cy'isaha 9 zuzuye neza ndakubwiye tugwerekeze rogera igihe cy'isaha 11 ushaka ko uvuye mu bikorwa vyawe canke ubisubiyemwo ari abantu baba bagira gusura abagwaye canke ibikorwa bitandukanye bose twifuriza ibihe byiza Ronald ro batameze neza tubabwira ati pole sana c'est comme ça la vie la terre tourne niko bimeze nkivuga ngo la terre tourne cyo ukaraga twari kamwe yak'umutipe hari yari yaborewe amarara aboregwa acibuka ko muri geography yize kisi zunguruka avuga ati Jeff ibintu byuko ngenda ndigwa ko ntashe no reka nicare ngaha nye na misi zunguruke nza kwisanga mu cumba have ariko ibyo navyo yiyumviriye gushika kure bimwe biteye ubwoba wowe ushika muira gute wicaye none isi nizunguruka regira zunguruka mu aje mwanzi yuko nza kwisanga ni muri hafi ni la terre tourne sur elle-même nibice bisigura yuko wewe bicaye ngaho uzagusanga mu ruziba yes akayimbroka bright akayimba mashimwe rero nize ko amakara bahimbara sana niba nyene babiri mumenyereye c'est la poule et le coq comme toujours aswa encore les bienvenus muri studio za Black FM 94.9 amato atwike hashe gize ngo ntambe notambi gisirimba rikarenga skia sasa arigero umuntu agiyogwa mu mana akavuga ati Jebre mamana ibintu warayukozeje sindavyumva ngakaga so nange ndababwira fa passe kujya mu tipe rafisi deni gimbo bajana 5 agacabona dank muri mikashi 500 atazi nivuye ujya ndazi yacata mbino ndirimbo vraiment ni ataye rero twize ko meze neza sana natwe turatesta tumeze bien mukanya cyo tugaruka n'ikiyago cyacu cuno munsi abatiri bakyo twasanze bagiyuriye ko umudufashe ngo batugire inama ngo batubwire ngo ukuntu ngico bivako ngo urumva ngo twe ngo igoma ducanga ngo ibintu ngo vyiki gihe ngo abantu ngo barahinduka ngo baraba abantu bahinduka no baraba niko bimeze ni kwisimeze la terre tourne yego yes dosiro nuko rero tumaze imisi yo tuyaga kubijanye n'ingo n'imibano muri studio za Black FM Ikiganiro PM Show abatiri bakiyo banditse message bavuga ngo mugaruke ku kijanye n'isambuka ry'amakouple tumaze imisi tubona ngo ibintu bitunguranye ngo kazibona ngo nabari bagiye bashinge mariage ngo barahagaritse ngo relation ukabona ngo birahagaze uzamva ngo umutipe ngarafashe ngo umwigeme ngayanga ariko aramuvanga ngo cyangwa uzibona ngo umwigeme ngaravanze umutipe aranga ariko aramuvanga usipa normal ngo kuba dusiga cyane gose ngo dushaka ngo muze mu mitu yagire ko ngo amango mu bigaruke ko ngo amanga bavyumva ngo bagire inyunganizi batanze zigenda zitandukanye kugira ngo dufashanye ngo guhana imano ngo uko ngo iko biraturenga cyane afite ngo ni byinshi cyane birabatangaza byo babiva kuki basambura iyo couple yabo kuki ho babacamo ngo babuze iki kurujya canke iki umva ni ibintu birefu cyane twibutse rero twese mureka dukurikira dossier uko rero bugiye ajyanye isambuka ry'amakouple riva ku bintu byinshi cyane riva ku bintu byinshi gico n'amampamya nuko kenshi biva nuko kuntu usanga ari guhishahishanya reka ndaguha akarorero wowe uvuye muri relation ya vuba ucuja gukuna n'undi muntu relation uvuyemwo niwe wababaye
ugaca ubona yuko umenga ugiye gukunda n'undi muntu kugira ngo wemeze uwo mwari kumwe gutyo ugaca umenga ugiye kwifata nko kuruhuka ego muri ico gihe ugiye guhura nawe uwo mugiye kuja muri relation uwo ugiye kwita umukunzi we mushasha ndahamye nakeka yuko mufise amachance make kuko sinibaza kazo kwibagiza uwo wari uwo wahora ukunda mu gihe uwo wahora ukunda yagiye ukimukunda ico ne kibazo bisigure ngo cyo tumera nka abandi ngo hasigaye ko tudomeka ni hatari ngo bisoko cyo tumera nka wundi ngo yugiye rero kubaka muri parcelle urabanza rero ko iyo parcelle yo yari iwa kuko ama parcelle yose sai wacu ngo tuyubakemwe oti rero ugiye kubaka mu nzenya mu itunga ry'undi muntu ariko abantu bose bubaka mu maparcelle sai wabo hagiye usanga ugiye kubaka muri parcelle ateye iwawe reba ntugiye kubaka urukundo rwawe ni wowe nyine réellement ibiki byo ko akari iwawe nuko atari iwawe imbere yuko wihutira kwirukayo ikindi kintu burya ntakunda kwemera ndiko ndavuga kuri izi relation zikunda kubomoka kenshi aho ziba zifatiye ni izi relation zivuka bice ku masocial media ku ma réseaux sociaux ego je menshi sindavyemera kenshi kubera ni cyo kimiriza mo distance ya mugatwemeranire yuko hariyo abageze kure baganashinga urugo niko ego ndavyumva ndabitahura hari abace kuri réseaux sociaux bakundanye mbere banagira kure baranabana ariko unkunde ndakwemeza simaka ngo binye ndabikomeze ku nguvu ushaka vyemera ushaka kubireka ndemeza yuko ari bake gusumba abo ataho vyageze gute nyene urumva ibintu byuko dura kuri Facebook cyane tugora kuri WhatsApp muri groupe hariya amukamera ifoto yawe nkabona umenga nyene biragendeka nkaca ndagukunda nkaca nirundamwo indwi imwe nkaca dura mu ndwi ya kabiri nkaca ngumanshushe abatari bake kenshi nasanze birangira bari ko barirotira bikura muri relation umenga yarihuse retirer du groupe kwirotira uravyo kwihotira urumva umenga ntabona iyo biriko biraja bisigure ngo rero hajyanye burya urukundo nyago bavuga ngo rurabagarirwa kandi ngamaza akunda nabona neza sinibaza yuko rero uramutse rero ubonye uri kurabona mu rukundo hajya ngo bibavya byanse haha urumva mutegeza kuba utabona ikibazo rero gihari hanini nuko tusanga uwo yitanze cyane nuwagira ikibazo kwaje sanga ariko ni nka amaze gushira imitahe muri konti tari gwawe nivyo vyivyo imitahe mukamuga none wemenya gute umuntu agukunda vy'ukuri umuntu agukunda ndibaza umugerageza gute no sinabivuga kora ndakwereke katwumiza bacha bikurikiza uvuze ico kintu cyo kugeragezanya ncanibuka umugenzi wanje cakozeko urumva biga bintu vyo kugenda umva aragiye ugenda kugerageza umuntu ugasangiye kugerageza umuntu atageragereka urumva aba yiwe ari serieux agaca yibaza nyine ati nivyo urumva nta kundi kefeje cyayirotira agaca agenda umudada umwigeme yararavye avuga ati ewana je ibintu nose ndabitahura reka ndamugerageze ndabe nyine ntebe basi nyimbarira nyambaye avuga ati ndaguvukamiye sinzi urumva aragendera mwemeza neza yuko ivyo biheze arakire ibintu ambwa ati jivyanje nawe biraheze donc niyo twazokanye nivyo twariye nivyo wanguriye ushaka uzozinda biguhe ari vyanje nawe bihere bon il y a des garçons sérieux bon ntakundi jewe namenyereye guhebwa ndavyakiriye sawa ntakundi mugo umuntu avuga ngo mutipa cyagenda arihorera uravyumva mutipa cyagenda arihorera uyu munsi uracamwo indwi yose iracamwo umwigeme aragenda arahanuza abigeme bagenziwe tegaje imwe nagira birangarutse biranse yuko umutipa mvugisha ndabuze aho ndamuca ngo ndamweke yuko neko ndafyina que faire alors no umuntu ari sérieux no bagerageza uko umuntu ari sérieux umugerageza gute kandabisize mwijambo ndabyisigarije mwitama gusa nje nibaza mu kugerageza umuntu asuka umubwiye ati ngo ndaguhevye canke iki hari ugukunda avuga ati ko kumpevye akakubaza nyene aha bashaka kumenya ariko hari abandi navuga ati sawa kumpevye kandi avyakira uko gacangira iki nyimba umutima wawe utahisemwo jewe ntakunze kandi avyakira cabigira rero kugerageza uko umuntu siyo solution nuko rero bimwe biro muri ko biratuma amakupla asambuka dosi harimwo no kuba abantu batabwizanya ukuri
bafekinga n'ubuzima bakarenza n'abandi baganovuga ati bakagerageza urukundo rw'undi muntu bakavuga ati ujya arankunda nanakarankunda umva tumengo nabumengo ntari serious harimwe rero gufekinga ubuzima ugasanga umuhungu nivyo byama bigaragara kubigeme kenshi basanga kubiteye nuko umuhungu muri iyo minsi yari yashopinze n'akaroka hafi yari yashopinze yari yambara neza urumva turafise akamenyero abatari bake yuko umuntu yambara neza afise amahera ngabasa neza hose urumva mugimera mugahura rero wambaye neza we na urumva we ntiwitayeho uzorebe iyo umuntu ataco mupfuye biraguye ko ahubwira ngo turankanye aranagerageza guhiga utuntu twotuma mupfa utunaturiya bikanka urumva bikarangira rero we nyene agiye mu nka wabo n'abandi ngo amazi y'intuza y'akazu yaza akaba akazu yaza ntashuwe canke ngo akonje bikarangira rero horasigira bomoka buke kubera sanze yagize gutumenga yarihenze nkuko kandi bishobora no kuva ku bintu byinshi bigenda bitandukanye ikindi naco rero urashobora gusanga rero umwigeme hari ukuntu yabona ingeso z'umuhungu cyangwa umuhungu ari ukuntu yabona ingeso z'umukobwa kuko hajyanye biragoye kwerekana face negative uruhande novuga uzi ko mushaka ko ikintu ntayo werekana numwe uzi ko umuntu mushaka ko ikintu gerageza kwirinda kumwereka yuko uri negative tugeza kumwerekana kuri kumwereka muri sens positif umweka kuri ku murongo ariko rero bishikaraho hakaba ka insolite umuntu agacabona image y'ivyo wamushije byose cyangwa umukobwa agacabona image y'ivyo wamushije byose nkuko kandi rero nabandi usanga bahura nkuko onyi ugasanga umwe muri afise nk'umubebe akabisha mugenzi we urukundo rukagera kure nivyo smwe twabaye muri societe ngaye wacu urukundo rukagera kure rwamara kugera kure rukabomoka nkuko je nibaza ko umukundana ntimwaba mukwiye kuhishanya nico natanguye nyene mvuga ati bugira urukundo nyago ntiruhishanya voilà je nibaza kandi nk'abantu usanga bafise n'umwana kwiki utari fier yo mwana wavyaye uramufise kandi byerekana yuko oya ashobora kwa umuhungu ashobora kwa atari fier y'uwo bavyaranye mugabo agatinya kwica relation y'uwo bavyaranye ariko umwana n'umwana nanje sinzi ko ntahuye umuhungu ashobora kwihakana ashobora kuba atari fier y'uwo bavyaranye mugabo uwavyawe akaba ari fier yiwe ahubwo gusa agatinya kubwira uwo bari kumwe mu minsi ya mbere kubera atinya kaca agenda uko wanze arabanga usanga bafise inkundo no baba baragiye kuvyara hanze usanga naho yari yavyaye hanze urukundo rwabaye bumwankire yararufise agatinya rero kubomura rushasha akavuga ati jereka manze mugo navyo si vyiza ukurindiriye kumwenda kukuyumvamwo utaramwibira ibanga ry'ubuzima bwawe naco nikindi kibazo yego je simaza rero ko ukunda umuntu utaramubwiye ati burya ushaka kumenya uko usanzwe nifitiye umwana ako kandi kindi naco dosi nitwibagiye uko bigoye guhita ubwira ubuzima bwawe bwose umuntu muri uwo bose ni juste ni kintu gitega naho nje ntokikubwira hazobaho nakabikubwira kandi nibibiki yuko nakabikubwira je nabikubwira ari wewe none reka ndakwaza kabazo kamwe kamatsiko uramutse ubaye ufise umwana mu nzu waravyaye umuhungu mwamuri kumwe uwo mubwira inyuma y'imisi ngahe ko ufise umwana imbere ko maranya muri mubandanya relation yanyu deja agishaka yuko dukundana ndambwira ati Jesse nankana ukamubwiza no kuri nk'ubihuriranye nawe umukunda nohita ndakimubwira ubwo nyene menya yuko nawe ukundanye na Jesse sanzwe ufite umwana kuko akagukunda bizi yabizi akoro biramutse rero bitabaye ku bandi sinibaza ko cubihagarara ko cane kuko abanyazi ico kimwe waramaze guhezagirwa kwa umuvyeyi nta kamaro go kubihisha nibutsa dukwikana kandi yuko byajyanye relation burya kugira ngo ibe relation nziza ihagaze neza kandi iramvye si yibu no munsi ngo ejo ngo biraheze hariho ni muri basi nyimba yo mezi canke yamba ari yo myaka hariho iminsi mutegeza kwa muri relation mukagira igihe mukona ati ibintu byacu bi stable hariho abantu robo bihuta gutwara ibintu hejuru urumva amara muri relation indwi zibiri iya relation mwire hajyanye mbona mbenganye n'umuntu yashushe ari nyene yashushe gace genda hace hose agenda yabwira abantu turi kumwe n'ugiye turi kumwe na runaka turi kumwe na runaka kwararaza kwiyararaza urumva niho ro handi uza wumva ngo yeme ujya mukobwa ngafise abahungu bangahe ujya muhungu ngafise abakobwa bangahe kubera iki wanashaka yiga ufise urukundo mugabo ugacu usanga nutinya genda uravuga aho uciye hose kandi uzi yuko ata miss nta kintu na kimwe kiguhamiriza neza kujya mu muri kumano yiwawe ugasanga harimo kwihuta cyane kuvuga ibintu
ico naco ni kibazo. Ni kibazo gikomeye cyane gose kubera yo kuca usanga kenshi na kenshi bigaruka kuri wewe ari nawe ufite urukundo mugabo cyahita muvuga ati mukobwa none nibiki azogena n'abahungu bangana afite ikibazo nari stable aca muri wa mugwi waba bakobwa usanga babuze uwo batwara kuko nabo barahawe amakuru yuko asukana naka finally bashoka kasohokana n'igihugu cyose nukuri biri kubirasambura amakouple mino misi ni vyinshi cyane harimo kubeshanya harimo kuvangana harimwo gufekinga ubuzima ukarenza harimo kwereka mugenza wawe kuti ari gucugaza usanga rimwe aragucira imanza harimo no kumviza amabwire yo hanze ego inshuti ugasanga nanye nuzeya hari yanyu gacu usanga Kapitoli naraje akubwira ati je ndakubwira ikintu kimwe jewe gwa Pascal naho mugendana je ndaruzanana urumva ugasanga ruce wiyobagize yuko umuntu umenya aho yacumuriye ntumenye yagize gute aho yihaniye bacugenda wavyimvye je rero bakumbwiye none bakumbwiye nivyahise neza cyane none vyakahise bikawe ndabizo ya alors ucumengo nta muntu yogira kazoza kwera kahise kiwe twese ngato afise ubwabo twahise kahise kamwe umuntu akubwiye kudondagura ucu uvuga ati iri naryo nibara riguye urumva ako kandi yahiriwe bande hahiriwe rero abantu bumviriza kahise k'umuntu akavuga ati okay ça passe reka turabe imbere naho ukuntu bizoza neza cyane ako kandi twibagize yo kuro gukundana gerageza ugendana ubwenge nuhuruduki guhuruduka nivyo bintu vya mbere bikunda kwica amakouple ugasanga uri habaye guhuruduka urumva wamusanganya akaduga wamusanganya inzu urumva ugaca ubona nyene umenga nyene niyo mana yawe ugasanga umenga ibintu byose avuze uca wunama absolu urumva guca ugasanga warabaye bashanda bivyite gute ugaca usanga waragiye munsi y'ibirenge vy'umenga warabaye esclave umucakara w'ivyumviro vy'umuntu ugasanga nta kwihagarara ko usigaye guhari ku mwigeme cye ku muhungu kubera ivyo bakundana afise urumva rese amaje umugenzi ariko arambwira ati je ndafise umuhungu dukundana mugo je vyanse neza ko ndamwikuramwo malgré n'amabi yose ankorera ndamubaza kubera iki kubira ibintu amaze kunkurira ibyo amaze kumpa kwaye kwinshi naho yamubabaje aracamukunda urumva yuko yo mubabarira vyose ariko nibuse badukurikirana yuko burya yagenda kubwiye kwiyangaja mu bintu vy'urukundo si ibintu batura nkuko nyibiyumvira nkuko umenye yuko uhisemwo nabi ubaho na ubuzima bwawe bwose uhisemwo neza ubaho neza ubuzima bwawe bwose umuntu ubonye arakana mudahurizako kasa neza cyane muhebe ugenda umwibagire kuko jana namba ntanga karorero hajya kuva muri horaso y'ubukunda ni nko gufata urushinge ukagwizura mu gutwi urumva ko bibabaza deja urumva ko bibabaza emera mugabo ukizibure umuhebe kuko urumva ari ikintu mudako kitagira neza kandi urako kizova kizana kiguma ari ikintu kiri periodique kandi kizozana ibibazo mukasa umuhebe wemere wiza kugasinge mu gutwi cyangwa mu zura cyangwa mu jisho pokwapa hama ukonsidere yuko yagiye umuhebe